النفاحة تبسابة كذكريكسا النفاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Mu gusoza y'isho uno munsi reka tuvuge ikigira kane mu bintu bifasha umuyisilamu kugabanya ishavu. Ikigira kane mu kwerekana yuko Imana Allah ibyo yifuza mu masengesho yadusabye ari kugabanya umuvuduko murindi w'amaraso, kuko niwo nyenda muvano y'ishavu, bigatuma umwisilamu mu gihe akoze y'amasengesho asabwa ku munsi ahubwo n'amaraso aronka agahengwe n'uburyo bwo gushika mu bwonko neza, kuko amaraso adashitse mu bwonko inkurikizi zayo zico umuntu nukugira ubuzima bubi, nukurwara indwara zitazi. Ugutunganya isuku ry'ugusenga ibyo twita gutawaza mu Kirundi ngira ngo nico tukudukoresha, canke kwimena kw'amazi mu kwiyoga, iki naco kirimwe umuti udasanzwe. Mu gihe imiti yose ndi twavuze yonanirwa, uwo muti ntunanirwa. Aha icyo nagomba gusaba nuko abayisilamu mu gihe uvuga ko wemeye Imana imwe rudenduke na nimwe ya Muhammad sallam, inyigisho z'intumwa ntukwiye kuzigira ko makere, ahubwo ukwiye kuzizigama ukazigendera ukabera karero abandi mu kuba kwisura umunyamahoro. Nimwe ya Muhammad sallam ivuga iti innal ghadaba min ash-shaytan, mu byukuri inkomoko y'ishavu iturwa kunyosha biza shetani, wa inna shaytana khuliqa minan nar, turavye inkomoko y'indemo ya shetani nayo yaremwe mu rubeya rw'umuriro, wa innama tutfa'u an-naru bil ma', turavye rero inkomoko y'indemo ya shetani ko yaremwe mu rubeya ikaba ariyo yosha kirimwa muntu mu kumushuhagiza, tumenya neza ko umuriro uzimwa n'iki n'amazi. Ibi uwo ugomba kubyumva neza arara umuntu yashavuye ukuntu amaso arungurira ukamengo basutse amaraso mu maso, ningaruka ya rwarubeya, ningaruka yanyeshami ya shetani ihushe mu muntu, maze amaraso kugira umurindi udasanzwe. Fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda, nibyashikaraho umwe muri mwebwe yotwagwa n'ishavu, umuti ukuzimya uwo muriro w'ishavu arashatawaza. Iki kintu nibaza yuko abantu nosubije n'ubuganga bafise byinshi bo kivuga kuri ibi bihimba ubona toza mu gutunganya isuku y'ugusenga gutawaza. Aha n'ibindi byigwa bihambaye gose, kandi twizeye ko twemera Imana n'intumwa yacu Muhammad sallama, twizeye ko ibyigwa abantu bazobenda bagira kuri ico kintu kugera ku munsi umwe ntizobirahera. Uko bashize ku rugero rw'ubumenyi budasanzwe niko bazogenda bamenya ko ico kintu kirimo ayandi mabanga n'inyigisho zisanzwe. Hari umutware yitwa Muawiya ibn Abi Sufyan, yari umwe mu batware batwaye igihugu cy'Abayisilamu radiyallahu anhu. Igihe kimwe agashahara k'abakozi karatebye kubashikira, maze ico gihe ari mu musigiti haduka umuntu umwe yitwa Abu Muslim al-Khulani. Twumva amajambo yamubwiye umukuru w'igihugu, umuntu kubaho akamucokora akamubwira amajambo ikumwandagaza kandi ari umukuru w'igihugu. Mbega yarihoye yabigenje gute? Uyo muntu yamubwiye ati ya Muawiya innahu laysa min kadhib. Muawiya, wumve n'ukuntu yamamagaye nko kumengo n'uwo ari we wese. Muawiya, imishara yacu cereje erega samahera yawe, wala min kadhi abik, sina mahera warazwe naso, wala min kadhi ummik, sina mahera wasigwe na nyoko. Urumva imvugo yinshira soni, kandi ibyo n'ubu biravugwa. Ni wowe rero ugomba kurongora abandi, ni witegure ku umuntu arangwa n'ubwitonzi adatwagwa n'ishavu, naye ahandi ho ico kibuze
tumenye ko ari ingorane. Muawiya yarashavuye ishavu arabira kugeza naho abantu bamura bakavuga ati mbega uyu muntu niyamwihora bigenda gute. Yesu yabwira abantu ati makana ku bantu muri musigiti ni murindire mugumaho ndaje. Hanyuma agarutse yari yagiye kwiyoga kwiswa kwa amazi ku mubiri. Agarutse ashavuga ati inna aba muslimin kallamani bi kalamin aghdabani. Aba muslim yanchokoye kandi yambwiye amajambo yanshavuze bose, ariko gihambaye nuko numvise umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yiti al-ghadabu min ash-shaytan. Ishabu likomoka kuri shetani. Wa shaytanu khuliqa min nar. Shetani nawe yaremwe mu muriro. Wa innama tutfa'u an-nar bil ma'. Ni wagombara kuzinya umuriro urakoresha amazi wa muri uzozima. Fa idha ghadiba ahadukum falyaghtasil. Nibyashika umwe muri mwebwe twabona gashabu, ico yokora ni ukwiyoga kwitwa kwa amazi ku mubiri wose. Acavuga ati wa sadaqa Abu Muslim. Ico no babwira cyo nawe yashavuje yavuze ukuri. Aya mahera muhembwa sayi wanje sinayo nasigiwe na data canke mama. Aba nibo barezwe n'ingene n'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nibo tabiye baremanga ukuri kuvuzwe. Ntibihangara ko ngo bavuge bati kunchoko ndi umwubahwa reka ndakwereke. Oya, ukuri barakwemanga kandi ukagaruka kukuri. Hanyuma twabwira ati halumu ila afaikum, nimugende rero babaha imishahara yanyu maze muhembwe. Uyu ni umwe mu baronse inyigisho z'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni umwe mu bo twogira karorero kuko bafashe karorero kukuntu babaho ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishabu kuri tsinda ni myaka irakujanye niwirabe ukomerewe ni myaka irakujanye gira vuba wemera Imana imirudenge hataragera ko bitabira kure niwumve soni kubamira ibigirwa mana bitigera bivuga. Anasaha tumbasaha